abanyaburayi n'abanyamerika kuva mu gaturuturu k'ibihe politike zabo zabe zifukamye mu nda Afrika, baciye amaboko Afrika, kandi kugeza uyu munsi baracyakomeza kubikora mwisunze ibiheruka kuba hirya no hino mu bayobozi ba Afrika. Ariko kandi burya kimwe mu bintu bibabaje uyu munsi, ico uwahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama yavuze ko yicuza, ni iyicwa rya Muammar Gaddafi wa Libya. Yaravuze ati twebwe abanyamerika na OTAN twaramwishe, ariko kugeza uyu munsi twateje akavuyo muri ico gihugu kuko cyahungabanye uhereye ubwo, kandi burya twabikoze tutitayeho uko bizokurikirana nyuma y'urupfu wiwe. Uno munsi muri Libya kuva Gaddafi apfa nta mahoro na make bafise muri Libya. Buri muntu wese ndetse yegukanye inkoho acaba umukuru waho atsindiye. Uno munsi baricuza muri Libya, ariko abanyaburayi n'abanyamerika bo bakavyungukiramwo. Ariko reka ndababwire ijambo Gaddafi yavuze iminsi mike mbere yo kwicwa. Mu ijambo yafashe yaravuze ati, mu izina rya Allah nyene impuhwe nyene imbabazi, mu kiringo c'imyaka 40 cyangwa ishobora kuba inarenga ndavyibuka neza, nakoze ivyo nshoboye nubakira amazu abanyalibiya nari nyoboye, nabaha ibitaro by'ubuntu n'amashure, ndetse n'igihe bari bashonje narabaha ibyo kurya, nongera kandi ntuma Bengazi umujyi wa Libya iba ubutaka butoshe kandi kera bwaro butayu. Narahagurutse ngo aranujya mu kobo Ronald Reagan, uyu ari perezida wa Amerika, igihe yicaga kobo kanje nari naratoraguye ndakarera, igihe yashaka kunyica biranka birangira kishe, kandi karaga koba gato ka maskini ya Mungu. Maze mfasha abavukanye banje bo muri Afrika, ndabaha amahera ububake ubumwe bwa Afrika. Ive nabikoze kugira ngo mfashe abantu gusobanukirwa demokarasi cyari cyo. Ahigiye naza ku butegetsi nasanze akagwi k'abantu runaka ariko kayoboye igihugu cyacu naho bidahagije. Abantu bari bafise inzu z'ivyumba 10 n'amakoti mashasha n'ibikoresho bishasha vya hato na hato, ariko burya ntari bafise ibyo byose, ndetse ntibigeze banyugwa, ahubwo bashaka ibirenze batitayeho abene igihugu. Barenga ko babwira abanyamerika n'abandi bashitsi ko bashaka demokarasi no kuyikukira, ariko ntibamenya ko ibyo bashaka byasa no kubagwa, aho imbwa nini ijya izisigaye zose. Ariko ayo majambo yose burya harabanyengeteramo, bibagira ko muri Amerika atamiti y'ubuntu ihaba, ariko hano muri Libya ikabihari. Bibagira ko muri Amerika atabitaro by'ubuntu bibaho, n'amashuri y'ubuntu atabayo, ataninjya z'ubuntu zibayo, atamazu y'ubuntu abayo nkuko bimeze iwacu. Keretse bagiye gutonda imirongo yo gupokera isupu yonyene, aho ukamenya ngo ni muri Amerika. Ibyiza nakoze byose burya ntibyigeze biba ibihagije kuri bamwe, ntibyanabanyuze, ariko kuri bamwe bandi ndetse bari bazi ko ndi umwana wa Gamal Abdel Nasser, umuyobozi w'umuyisilamu w'umwarabu w'ukuri kuva mu gihe cya Salah al-Din, mu gihe yiha umuyoboro wa Suez akawisubiza. Uko nanje nahambuye Libya abari bayiyoboye nabi kubwa abantu bacu, ariko ngera ikirenge mu ciwe kugira ngo nanje ndinda abantu bacu ububasha bw'abakoroni, ari nabo bisuma byari kuza kandi kutwiba nyuma, ari bo banyamerika n'abanyaburayi.
ubu ndiko ndategwa n'igisirikare gikomeye mu mateka y'isi. Obama ashaka kunyica kugira ngo yambure igihugu canje, achake kwa kwigenga na kwa kwikukira, kugira ngo yambure abanyalibiya ya miti ndabaha ku buntu, za nzu zo ku buntu, za njya z'ubuntu, na bwa burenganzira bwo kwiga ku buntu. Ashaka byose kubitwara avyambure abanyalibiya. Hama bisimbuza systeme ndetse y'ubusuma yitwa kapitalisme y'abanyamerika n'abanyaburayi. Ariko kandi twese nk'abanyafrika turazi uko biri n'ico bisobanura. Bivyamara kuba bisobanura ngo ibigo bikomeye bisanzwe biyobora ibihugu bikanayobora isi muri rusangi, ni navyo bibabaza ndetse abanyagihugu bo ku isi mu kubakenesha n'ubukene bwinshi, bizoza naho biyobore. Ariko burya nta bundi buryo, negereza guhagarara bwuma ngwane nabo, ariko Allah niyabishaka zofe ndi gukurikira inzira yiwe, ikaba ari nayo nzira nyene Allah yashinze ituma iki gihugu cyarubugaragwa kiba igihugu cy'ubutaka butoshe bwuzuye amagara meza n'injya, kandi bumwe Imana yadufashishije ngo dufashe abavukanye b'Abanyafrika n'Abarabo nabo ngo bamererwe neza. Sinshaka gupfa, ariko nimba koko ariyo nzira byocamwo kugira ntabare ubu butaka n'abantu bacu n'abandi bihumbi aribo bana bacu, reka bibe. Reka ibi nsize mvuze bibe ijwi ku isi. Ko nahagurutse ngo wanyawutani yaje kudushoza ko intambara itagira ishingiro, ngwanya ubugome bwabo, ngwanya ubuhemu bwabo, ngwanya uburengerazuba ari bwo Burayi n'ububasha bwabo bw'ubukoroni, kuko nico bari bagambiriye kandi byo kubikora ngo bazadukonize, kandi abazoza nyuma baze bamenye ko hagaranye n'abavukanye b'Abarabo bene wacu, kandi na bamwe b'Abisilamu b'ukuri mpagara nk'ufasha urumuri. Abandi banyapolitike bafata ubutegetsi bakubaka ingoro nini cyane zo kubamwo, jewe nibera mu nzu isanzwe, kandi isanzwe cyane pe, nkanibera kenshi imbere mu mahema, sinishinge y'amaraha y'abanyapolitike aho bafashe ubutegetsi basanga bubatse ingoro nini zirenze urugero, ariko je biga nibera mu mahema. Sinzo kwibagira busore bwanje muri sirte, sinigeze nkoresha ubutunzi bw'igihugu mu bidafise akamaro. Nabikoze nk'uko Salah al-Din yabikoze, akaba n'umuyobozi wa nyawe w'umuyisilamu yataba Yerusalemu ku bwa Isilamu. Nanje naremeye nihaduke kugira ngo mbone abene igihugu babayeho neza. Mu Burayi bamwe banyise umusazi, abandi banyita umukihabwenge, ariko barazi ukuri, ariko bagakomeza kubesha abantu, kandi bo barazi ko twibohoye kera, kandi ko atagihugu na kimwe twebwe dusaba ubufasha habe namba nka Libya. Kandi burya ntituri mu biganza by'abakoroni. Yerekwa n'inzira vyanje kuva na kera vyamye bisobanutse, na n'ubu nuko nzokomeza kugwana, ngwane nabo kugeza kuka kanje kanyuma gashize. Kugira tuzokomeze kwigenga, Imana idufashe kuguma turabizegwa tunigenga.
iyo ni jambo ndetse Kadhafi yavuze imbere yo gupfa ari kubwira Abarabu mu gihe haba ico bise inkubiri y'Abarabu, impeshi y'Abarabu. Ariko haciye imyaka 10 amaze gupfa ejo bundi, ndetse umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yarabigarutse ko ati ninde yahaye uburenganzira abanyamerika hamwe na Otani bwo kwica Gaddafi. Ati ubundi ho nimba ariwe bashaka kwica naho kubera iki batamwishe batarinze gusenya amazu? Ndi kuki ubundi ho bamwishe batarinze no gupereza, basi baramucishe muri sentare nkuko babigenza ku bandi banyabyaha, kuki bamwishe bagaca batako banasenya ingoro iyabamwo zose, ndetse bakarimbura igihugu bakorona ibari byarubatswe urunganwe n'urundi. Libya yonyene cyari igihugu kitari mu ideni na hamwe, aho usanga ibihugu byinshi muri Afrika na Amerika ubwayo irimo ideni Ubushinwa amamiliyaridi, ugasanga ibindi bihugu nka Sri Lanka ndetse biri mu madeni ku buryo bivagiye bifatirwa ivyambu byabo n'Abashinwa kubera amadeni, aho usanga ibihugu byinshi ku isi vyama mu madeni adashira. Ariko Libya yonyene ubwayo yari ifise ideni ku gihugu na kimwe, ahubwo yo yari ifitiwe ideni. Umunyagihugu arongoye hari amafaranga ibihumbi yahabwa y'amadolari kugira ngo atanguze umuryango mushasha, biga ku buntu pana have n'inguri gusabwa intererano ngo twubake. Oya, ubuntu wumva ubuntu nyine kuvugwa bari ku buntu. Ariko bijya umwana w'umuntu ntanyugwa. Abanyamerika binje mu matwi y'Abanyalibiya bamwe babahendesha ngo ni demokarasi, nabo koko barabayoboka. Ariko uyu munsi aho bigeze muri Libya ni igihugu aho usanga ndetse kiyobowe, aho usanga buri quartier ifise umutegetsi, buri ntara umutegetsi, buri muntu wese aronse inkunga y'igihugu runaka cyangwa akaronka ubufasha buke atanguza, ndetse akandi gatsiko agatanguza akagwi n'ubutegetsi bwiwe bwite. Niko Libya imeze mpaka uyu munsi. Uburyo nkuko navuze kare, Obama ubwiwe akimara kuva ku butegetsi aricujije, yibaza impamvu yateje akavuyo muri Libya. Kandi ubushize igihe Obama yari umutegetsi wa Amerika ndetse akiyoboye, akibuja ko wabaye wa mbere mu kumukeza ari Gaddafi, avuga ati turishime ndetse kubona umunyafrika wacu ari ku butegetsi. Ariko afatiye ya mbere n'Abafaransa naho utaye muri rusangi basenya Libya n'ubutegetsi bwa Gaddafi. Ariko uyu munsi muri Libya inzara ivuza ubuhuha, intambara ivuza ubuhuha, byose n'akavuyo, nta na kimwe gituje muri Libya. Bimwe bakubwira ngo abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amashi. Kuva na kanarinde burya Abanyaburayi cyangwa se abazungu muri rusangi hamwe bafise politike bita gucamwo ibica abantu kugira ngo babayobore neza. Libya cyari igihugu cya kabiri ku isi, cyari gifise zahabu inyuma y'Ubwongereza, zahabu nyinshi mu bubiko. Abafashe ya mbere mu kudafasha Gaddafi bari Abanyafrika bagenzi biwe, aho bayoborana igihugu. N'abandi bakuru b'ibihugu ndetse bagenzi biwe nibo bafashe ya mbere mu kutamwitaho, abo yatabaje, abo yahamagaye, abo yabwira ibibazo Abarabu ndetse bagenzi biwe. Bamwe yabwiye ati burya bimba yo kuyu munsi ejo bundi bishe Saddam Hussein, ejo uzokurikira nanje nkurikire, duhagare bwuma. Nta wigeze amwitaho. Ikikwereka ndetse ko Afrika tugifise ibibazo bivyibushe. Burya nta keza k'abazungu, nta mpamvu z'ugwango mugabo burya nta keza kabo. Sinabo surabye neza, ariko politike zabo ubisuzume neza.
uzosanga ataneza n'imwe bashakira umunyafrika habe namba, uko barazi yo twavuye bakamenya naho bavuye bo. Urumva ntagiye bazigira bemera ko duhabwa amahoro muri Afrika. Bizoca mu ntambara, ubwicanyi, isumu n'amarozi, uburyo bwose bushoboka buzokoreshwa nabo. Haba na politiki za mpatsi ibihugu bazokoresha buri kimwe kugira ngo umunyafrika bemeze ko azokomeza kubategera amaboko bakayakubitako. Hagataho naho butaha kuri Hakim Productions, musimbira kandi kuri YouTube. Narababwiye bugi biganiro bishikayo vuba, bishikayo mbere imbere ko ndetse bigira kuri Facebook hano kuri Hakim Productions. Bye ciao ciao, naho butaha mu bindi biganiro.